Ikoraniro ridasanzwe rigira kabiri ry'ugwaruka rw'imboneza mu kwitunganiriza imigambi y'iterambere no gutanga akazi kuri uyu wa kabiri niho ryakorana mu gisagara ca Bujumbura rirongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Barenga 1200 baje baturuka mu ntara zose z'igihugu bahurira kuri stade Intwari aho bashikirije umukuru w'igihugu ibibazo bafise mu kurangura imirimo yabo. Gutezurirwa mu bijanye n'amakori kugira ngo bashobore kwiteza imbere eka bateze imbere n'igihugu bongere batange akazi kuri bene wabo b'abarundi, gusubiramwo itegeko rigenga ubudandaji mu Burundi, kubafunyiriza ingendo iyo bariko barondera impapuro, ubuhinga bwa none n'imihora bikizimvye mu Burundi, hamwe rero nuko abarundi bohimirizwa gukoresha no gufungura ibihinguriwe hano iwacu. Ivyo nivyo ahanini ubwo gwaruka gwasavye umukuru w'igihugu. Mbega niyo imihora mu karere yugururwa burundu nkuko vyari coronavirus n'imbyane za politike zitaratera. Mbega niyo ugwaruka muri Kenya, mu Rwanda, mu Uganda gwiza amashuri ahanitse canke amashirahamwe y'ivyo bihugu bakomeye mu bijanye no gushikiriza amakuru, informatique, amategeko, kuvura, indero, abo bose niyo babona mu Burundi ari un vrai marché. Mbega ubu twebwe dusanzwe dukora muri ayo madomene dans le secteur tertiaire, est-ce que nous allons faire face à cette concurrence? Est-ce que nous sommes outillés? Ivyo ndiko ndavuga n'ibintu bizoshika mu myaka 2030. Iyi époque bita l'ère du digital, c'est une époque formidable. Muri kazoza tout va être numérique. Twebwe rero twifuza guhimiriza umukuru w'igihugu atangure gucukura ubutunzi bwinshi hano, inzahabu ziri mu mitwe y'ugwaruka abana b'abarundi. Hari nubwo atonakenerwa cane, yosabwa gusa kubahereza internet, abatume abariko baravuka no munsi canke abariko bararukira muri buno Burundi no munsi, abubahure, abatinyure, abereke ko ordinateur atari ikintu c'ababosi, ashoboye kuzibaronkera azibatize. Mu minsi mikeyi azohumura asigaye yexporta ubwenge bwinshi, yexporta inzahabu nyinshi ziri mu mitwe y'abana b'u Burundi. Ubwo n'ubutunzi butaboneka dufise kandi budasanzwe. Abandi twari kumwe bantumye ngo mvuge iby'ikigo gishobora gufasha les jeunes entrepreneurs. Ico kigo nyimba coca muri CFCIB ni sawa, canke kigaca mu bindi bigo mwumvise ko birenga 10 biriko birashigikira mu byo kwikorera. Nyene icubahiro muze mu bikore, murakoze cyane. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze kuvyumva yabishuye ati munsukiye mucoze kuko jeho nama ndiko ndabivuga. Turemera cyane ko rutegerezwa kubakarihiriza ubwenge. Mwavuze n'ikindi kibazo kijanye n'akarusho mu bijanye n'abagwizatunga, exoneration. Kuri ibi turabitahura neza, uwo mugwi niwe uzoca utwereka neza abakwiye exoneration n'abatayikwiye wejeje gusuzuma ingene vyifashe. Nabumvirize ibibazo vyose mufise, bibi ibibazo vyacu tubisangire, tubitorere umuti. Iryo koraniro ryaranzwe kandi n'abahinga mu gutwenza bari barongowe na Mutima Comedien, aho basavye umukuru w'igihugu ko botezurirwa ibiteramo bigasubira gutunganywa nabo bagasubira kubukura mu cibo. Nukuri twashonje, tugirira ikigongwe, twashonje.